ayandi mavuta uyatetse ku muriro mwinshi arapta ivyangombwa kandi akanagwaza mugabo ayo mavuta ushobora kuyateka ku muriro mwinshi bari yabakaranga ibintu byinshi byose urashobora kuyakoresha atakibazo na kimwe. Mwiriwe neza, mwiriwe ariko badukurikirana, mwiriwe abakenyezi bose bariko bumviza Radio Black FM. Ndayutse yuko ubu turinjiye mu kiganiro Inkingi Yiterambere. Inkingi Yiterambere kigera mushikirizwa na jewe nyene Ahmela, nkaba ndi kumwe na mugenzanje Fidate. Ego cyane hama nkabibutsa yuko no musiti wafise umutumire muri ca kiganiro nkuko vyama. Rero ndabahaye ikaze muri ca kiganiro canyu, ca kiganiro cacu mwisange abakenyezi. Turatumiriye mbere n'abashinga ntaye bariko baratwumva, bicare kabisa twumvirize vyinshi mu vy'abakenyezi, twumvirize vyinshi mu iterambere ry'abakenyezi, twumvirize vyinshi mu buzima bwa misi yose bw'abakenyezi. Nkabarambiye reka mpikaze umutumire wacu kugira idondore, atubwire ninde, avahe, akora ibiki, tumumenye cyane, hama tubandanye tuganira kuri byinshi kuvyamuzanye kuvyamushikanye muri studio yacu ya Radio Black FM. Ndabaye mwiriwe abakunzi ba Black FM, ndabashimiye cyane kubona mwantumiye mu kiganiro. Hanyuma nkaba nitwa Giselle Irumva, nkaba ndi umunyeshuri, hama nkaba mfise ihinguriro rihingura amavuta mu vyema. Urakoze cyane Giselle. Nkuko muvyumva rero Giselle ni umunyeshuri akaba afise ihinguriro. Avyumvise Fadete? Ndatanguye kumigwa. Uratanguye kwadukirwa? Numigwa. Ego numwigeme, aracari umwigeme. Hama numwigeme w'umunyeshuri. Hama akaba afise ihinguriro rihingura amavuta mu vyema. Ego cyane. None Giselle, twebwe nka wewe nk'umwigeme, ko ndabona uracari umwigeme muto, nk'umwigeme wavyumviriye gute yuko ivyo mashobora kuzana amavuta? Oya, kubera turi mu gisagara urarondera, naragize ama recherche kurondera mu ishuri kandi ku byo dusanzwe turiga ibintu bijanye n'amavuta n'ibiki nca ndiyumvira ati est-ce que ni ubari ibintu byinshi byo bivamwe amavuta. Ndagira ama recherche nsanga rero no mu vyema harimo amavuta menshi, hanyuma nca ndatangura kwiga ukungene no shobora kuyakuramo. Ego cyane. None Giselle byarakoroheye kugira ushobore gutangura gutyo onye, kuko uracari umunyeshuri, tubiye kuri umunyeshuri kandi hatubwiye gukora ntatugiye ko akora n'umuntu uze n'umudirectrice ngira ngo ashobora kuba w'iryo shure yigaka umudirectrice w'iryo shirahamwe giwe rikora ayo mavuta ngira ngo. Ego mugabo nubwo byo biruko haba hari ahantu havuye amafaranga. Ayo mafaranga kukira umunyeshuri kandi ukiri umwigeme, mbega ayo mafaranga kugira ushobore gutanguza uwo mugambi wawe yoba yavuye? Mu ntango nakoresha mahera agiusigarana kuri déplacement ugiye ku ishuri ukegeranya make waraziganije hanyuma ndashobora kuronka ayo kugura ivyema nshobora gutanguza. Hanyuma ahandi naho twari dufise akuma muhira niko nakoresha kugira ndabe ukungene nashobora gukuramo ya mavuta mu ntango. Sino amahera y'ubwa mbere yarayo nasanga ndiko ndaziganya make agateba woba wibuka amafaranga waba waratanguje? Nibaza ko amafaranga natanguje mu gukora amavuta ya mbere yuko atoba arenga 10,000. Ni kuvuga yatanguje 10,000 gusa Giselle ari ukunge navuze ati ngo yatanguje gukoresha akuma bari basanzwe bafise muhira. Ego cyane. Nshaka kumubaza ati mbega ako kuma watanguje gukora ko bakari gasanzwe gakora iki muhira? Nako gukora ama jus mu isanzwe na mixeur yo gukora nk'ama jus. Hanyuma rero niyo naciye ntango kuza ndakoresha, gusa ntikari adapte gose gukora amavuta, gusa nyene karashoboye kuyama ubwa mbere kubera atabundi buryo nari mfise. Ego cyane. Urumva wowe wakoresheje ako kuma mixer kakuma dusanzwe tuzi gasya amaju, gasya ivyamwa, gasya amapotage nibi isupu, hama wowe uragakoresha ukoresheje ivyema waguze muri amafaranga waziganije ya bus ya 50 sigara ukabika, rya jana sigara ukabika. None Giselle wabitanguye uri umwe? Nabitanguye avec ma petite sœur.
niwe twagira ta petite sœur umutonyo wanje ego umutonyo wanje w'umukobwa niwe twico cyumviro twagitanguranye turavuga ati hako tuza turasaba misi yose amahera yo kuja ku ishuri ya bus y'umuvyeyi amahera y'amayinite nta kuntu tworondera ikintu dushobora gukora kizoza kiratuzanira ayo makeyi hanyuma basi tube independent ku bintu basi na bikeyi hanyuma bizodushikane kure ico cyumviro twagitanguye uko nyene hanyuma aca turiyumvira rero gukora ayo mavuta niho rero twaciye tuza turagira uko nyene azana makeyi nanje nzana makeyi hamarate baragwira mucanga iryo jana mucanga ego hama uri kuratubwira watubariye ati jewe natanguye nkoresha ncanga ati urumva ni kuvuga yuko mugabo harahugeze atari hajya watanguriye ubu ugeze he ubu ugejeje he ico gikorwa watanguje 10,000 ubu kiba kigeze he urumva natanguye nkoresha ayo amavuta makeyi bakoresha muhira urumva narahaye itegeko mama uko ategerezwa gukoresha amavuta yiwanje Sangiza ko yakuguriye atari vya bindi by'abavyeyi evidama ko ategerezwa kungurira hanyuma ndaha umubanyi hanyuma mu nyuma hacaraza ihiganwa ryo muri payeje gifasha aba jeune kwitunganiriza imigambi ihiganwa ryo muri payeje ni giki payeje ni bank ifasha aba jeune kwitunganiriza imigambi kandi ikabaha n'ingurane rero ryo ryagize ihiganwa ku ba jeune bafise ivyumviro canke bafise ya ide kugira ngo bashobore kuzana ico cyumvira amabigisha ukungene bokora plan d'affaires plan d'affaires ni kuvuga iki plan d'affaires nukungene novuga gute ukungene ushobora kuraba yuko ico cyumviro ca kizokungukira muri kazoza hanyuma ugashobora kwangaja abakozi kandi ukanabahemba ego cyane none payeje ni kuvuga yari bafashijemo nibaza yuko mu iryo higanwa payeje yashizeho utari umwigeme wenyene nk'ibujumbura natowe ndumwe nari undi umukobwa umwe ariko mu guhiganwa wari umwigeme uri umwe canke mwarabigeme benshi mu gihiganwa vyari bimeze gute harabaye ihiganwa ryo muri commune muri commune harimo abakobwa hanyuma jewe nije nashoboye batoye batatu naciye njamo ndumwe hanyuma tugiye kuraba bibujumbura bose umva muri mukaza muhana nahangwa nisanze n'umukobwa umwe mu bahungu 9 tukiri ngaho nyene shize urabona yuko wasanze uri umukobwa umwe mu bahungu 9 mbega ugerageje kuraba wibaza yuko cyo bari gikico bacaratumye abandi bigeme badashobora gushika muri abo 10 bashoboye gutorwa mu ntara yacu ya Bujumbura bon sinzi gusa novuga yuko hariho abashoboye kuza gusa naho twari bakeya twari dusanzwe turi bake nitwe dukwiye kuba turi irya nombre twari turi hariho ukuntu tutarijukira kubahuka kuzana ivyumviro vyacu ivyumviro twabifise gusa ntiturimvira gose kuza kubishira habona rero je naragiriwe amateka kuza ngaho urumva ubu hari ukuntu abahungu urumva bari plus avance bari courageux urumva rero wacu usanga aribo bari imbere si kuvuga ngo ivyumviro ntivyari bihari gusa twacafise kakoba abigeme baracatinya bakavuga ati mbega je nzoshobora hano hari abasore bangana kurya cyangwa abashinga ntaye kurya ugasanga benshi urabona ababigeme benshi iyo bumvise ihiganwa bakumva yuko baza guhiganwa n'abandi bahungu baca baba barishira mu banyuma ati je ego gusa tugize mu Burundi bwose nasanze ari abandi ba mama abandi bakobwa abandi bigeme batowe kubera tugiye mu gihugu cyose twarashobora gushika nk'abakobwa 15 20 igihugu cyose bravo bariko hajeze basi twari benvuga aho bariko hajeze ni 15 contre abahungu bangarusha gusanga bari n'abahungu 100 canke abahungu barashika 80 donc barashika ba mugabo quand même usanyene quand même bari benshi ego ya en tout cas bari bahagurutse none umaze gutogwa ni kuvuga batora umwe mu ntara canke babigenza gute muri commune batoye batatu hama tugeze muri province twaca dutogwa turi batanu
uri muri abo rero batowe ndi muri abo batanu ni kuvuga hama agashimwe babaha agashimwe kangana gute nyimba woshobora kuyitubwira babaha agashimwe kangana gute n'amafaranga angana gute mbega ako gashimwe uri kugakoresha iki ubu unye karasahirije kugira ushobore kubona yuko iyo projet yawe uwo mugambi wawe wo gukora amavuta avuye mu biyoba mu karanga yuko iyo projet yawe yoba ifise ahi iriko irashika kubera ayo mafaranga baba baraguhaye ego cyane kuko nabagiye yuko ubwa mbere nikoreshereza utwo twuma genre moyen artisanal mu buryo bw'amaboko gusa kubera ubu naronse nashoboye kuronka ako gafaranga nashoboye kushobora kuca ntumako imashini iyo mashini izonshoboza gukora amavuta menshi cyane ndetse nshobore gukwiriza abantu bose bo mu gihugu atayandi mavuta barya atari amavuta yo avuye mu vyema azotuzanire ahubwo yari kuza yazanye tukumviriza umva ingene afise novuga ati arafise ivyizigiro ndazi none Gisele wana twari dusanzwe dufise ayandi mavuta y'amamesa y'ayandi mavuta amatournesol amahoke mugawe waravuze yuko ashaka gukora menshi ku buryo mu Burundi twese dukoresha ayo mavuta yawe mbega nakahe kunguko kahari ko gukoresha ayo mavuta ava mu vyema koba kaje katahora tutowahora dufise kuko abarundi uratuza ntidushaka kuva ku kintu utaduhaye utatubwiye akamaro k'ico gishasha mbega tuzokunguka iki icambere na mbere n'uburyohe afise niwo wumva akamoto kayo ukumva ukungene ameze gumukanwa nawe uwo bivuga uyamaze kuyaryako hanyuma ikindi naco aragabanya le mauvais cholestérol usanga ari mu mubiri akarinda ingwara z'umutima yego cyane yego kandi akongereza le bon cholestérol sindakiza mu kirundi urumva kandi agashobora ukungene amaraso agenda mu mubiri itembera ry'amaraso mu yandi majambo ya mavuta ya Gisele ashobora kubazibura imitsi voilà ijambo ikibazo bose babiheze n'ayo mavuta ikindi naco ashobora gutekwa ku muriro mwinshi cyane ayandi mavuta uyatetse ku muriro mwinshi arafta ivyangombwa kandi akanagwaza mugabo ayo mavuta ushobora kuyateka ku muriro mwinshi bariya bakaranga ibintu byinshi byose urashobora kuyakoresha ata kibazo na kimwe urashobora gukoramo amafiriti ego cyane muga rero bavuga kanshi ati amafiriti mu bisanzwe ukozemwe amafiriti rimwe ayo mavuta wocu yasesa mbega nayo ibiyoba niko bimeze igituma yasesa nuko kuntu nyene bayataye ivyangombwa cyangwa ivyangombwa kubera je nanje agumamo kurya nyene wayakoresheje niko usanga ameze ayandi urabibona yuko yataye na karite yayo mugabo yo yuko wayakoresheje niko uyasanga urakoze cyane Gisele turagushimiye cyane tugiye duce duha umurongo abanyene bari kwadukurikirana kugira bakubaze byinshi kuri ayo mavuta bakubaza ingene watanguye ko hari bigeme n'abakenyezi bifuza gushika aho ugeze uno munsi bafise ivyimviro mugabo bafise bwabwo batubarira bwo kuvuga ati mbega notangura gute mbega vyogenda gute mbega nohera he ni kuvuga bagifise ubwo bwoba tutaninuvye n'abashinga ntahe barabatwandikira nawe nyene bafise uburenganzira bwo kwandika bakabaza ibibazo nimero za telefone 65 669 669 turi kumwe na Gisele umushitsi wacu umutumire wacu Gisele ngaha no migeme akiri umunyeshure nkaba ndi kumwe no dukora ikiganiro Fadet